hamurumva bice bitwirana n'ivyo vy'amazina yabo civyo ntumbaze wabampama ya promotion yabo donc byaratubiranye ntago wari wibapanze kubashira mu ndirimbo yawe none umuntu yitwa Desire naca ndarikuramwo ngo nikora bifite umusari kora ngo ni naka aha uwo dufate nka Karume yari umukozi wacu ari abakozi bacu usanga bifite bwa byonzi bw'abakunda ingoma avuga ati we peti uzo umustare nimba nategerezwa kubavuga muri iyo ndirimbo aha ari ku gatumba avuga ati wa mupeti biriko biraya kumujomba nyene kujomba nyene juste gucumita umengo harimo inzigo sivyo aho gucumita nico cyoroshe gucumita ni gucumira me kujomba urumva ubujombye abo burya ni ingwara ahubwo harimo na SIDA z'abasani gusa nyene mu muziki za corona zose ziruzuye nakubwira umustar umwe agwaye corona mu muziki namukubwiye oya sivyo nshatse kuvuga uvuze ngo ndamutorere ngo virus uvuze virus navuze antivirus oya wanje uvuga virus kwanza nubu ushobora kumva nakoranye na Chris Brown canke Yesu nujya nse umuntu akomeye cyane korana na Yesu ngira ngo mukorana imizi yose ya turagendana gusa ntiturakorana navuye mu mpimbo umutwe umeze nk'uri format natanguye kwiyumvira bushaka je abantu mukambenda nabumvise je numvise mbere izina ry'umukobwa sindi umukobwa wowe Melana uko fresh nakuona ewana mupodo nakuyara eko vipi aratwe kunuka buze gato ngwanuke oya bya vrai unakuyara eko none ntivyumvikana Hello guys, how are you? Meze neza murakomeye aho muri canke aho muherereye ni Ozira ko nkuko mubizi njama kenshi mbafise microphone ya Sound Vibes. So ahantu murako ndi ahantu muri quartier ndi mu Carama. Neza na neza ngiye kuraba umuririmbyi sinzi bari muri hape mugano mu hape abenshi mu muzi nka délégué général bo yahari délégué général mugabo ubu yaje nka doctor ni Olegue O.L.G Olegue Doctor nibaze kumara ko ufite indirimbo nshasha yitwa Doctor indirimbo yashoye kuvugwa même sitavuzwe ngira nk'iya mbere délégué général nawe nyine yavuzwe gukora ko bavuga ati maybe yasubiriye kuvuga ibintu bya kera byamufungishije maybe en plus de ça haraka ngite cha kabiri hari ahantu yaririmbye mwo Sabina na Fizzo abeshange abagore yavuze ngo Desire ngo fata Berenice ngo Karume nawe ndazura umushapo ufata editor afata umuntu azi impamvu yari ivyo bintu niwe wenyine ayizi nta wundi muntu yabazi impamvu barabikoze canke nandi majambo yarashizemwe bavuga ko hari nk'ibishegu ibintu by'inshinge I don't know the meaning of bayishinge tucanga inshinge zindi so guys reka jewe nagiye iwabo na musanzi wabo kugira ngo tushe kudusigura ibintu biri muri iyo ndirimbo yiwe nshasha ntimuze kuja kure muri kiganiro kugira dushobe gutahurira hamwe twese amajambo arivye mu ndirimbo y'nshasha Jinga Doctor he is the doctor délégué général délégué mambo poa tuvugane Kiswahili oya ntaco nzi neza umeze neza ariko yego jemeze fresh délégué général oya ubu ni doctor ubunye arahinduye izina ni Doctor amusaba kunza Sound Vibes ko ari bazakari gambero cyo kuri Sound Vibes ego n'ubwa mbere ndabaramukije bagirwa ko bagira subscribe kuri Sound Vibes hamwe na O.L.G Olegue kuri boje nayindi kugira uvuge Olegue sanzura umwana mwitse ego bon d'abord banza tugira kakapera gatoya ko ndazi ko ibintu nivyo bintu vyawe ka Doctor okay no nje nka Doctor nararonsidira impejeje kubosa Yesu yamaye dola ingena basomesha ndabona bamubonyumviriza muka ndabona benshi bajukumira bakabaza bigira babona badada bagenda bavuga ati biga wesha ibi bintu rarizi hehe kumbesha ya niyo hit yo muri iyi minsi ko dufise indirimbo yawe kwanza d'abord ubigenda utubwira ngo indirimbo yose ukoze iciba hit ndibaza nibikorwa vyiza umuntu aba yahaye abantu ego nivyo bituma vyi branding apyonyene ubwame twakumenyeye kuri délégué général
ubu naho tukumye kandi kuri Dr nta ndirimbo zindi ufise za kera iya mbere yitwa Toriyo Note numve ko nabona negeze kuyumva ngira gisina ko ari gihe usanga indirimbo yumvise bwa nto maka yaririmbye yariwe Toriyo Note Toriyo Note Toriyo Note ndazishaka note Toriyo Note you know everybody track it yeah track it see track it oh my god akana nakunda oh my god ndagakunda tu ndagakunda tu ako ball ubuntu ukunda ni oh my god na wesha kweri ko ukunda buranzamwo nkumva tu indirimbo ngiyemwo ndumva kunda ko bunyoye cyane ego Olegue ntibisumba urwego rusumba izindi nzego bien sûr urwego yaje mu ndirimbo ya mbere so kugaruka mu ndirimbo kandi afite ndanagira gang urwego gang ego iri hariyo gang ni wanje kandi ndi CEO wayo yeni nawe uri CEO urwego ruri mwana hameze gutabanyera hamwe abantu uvuga banyene nkawe oya nta muntu numwe araca mu kiretse duko ndaraba utunze donc uri CEO wawe nyene ko nta bantu ndashiramo donc Olegue ni CEO wa wiwe nyene urwego gang nta muntu numwe ari imwe bizigura ngo menzo shiyamwe abandi ndacaraba utunzego nzobugire urwego meumba nzokuma ndurwego rusumba izindi nzego donc umuntu wese uzokwita urwego azoba ari musi ya azoba ari muri rwego gang keretse yise urwego rusumba izindi nzego zijya tuzi inzego mugabo zizwi n'inzego ziwawe ego moi-même bon Olegue ku muntu atamuzi Olegue ni inde batwagusanze iwanyu haratwanya batoyi bawe uri umwana wa kangahe uri imfura urafise abavyeyi bose je ndi imfura turamahasa ihasa ryawe riri umukobwa ugiye mustomi ni ihasa ryawe kandi niwe bukuru je mva ndi butoye turamahasa mutwe bakuru hari abandi rero batonya bacu bane none kumengura mu ruhu utafite umenga ipitise wawe bavuga yuko abantu nyene bari babutoye baragira igikuriro usanga nyene wo gusa nyene umuntu yipoye uko nyene bon en fait nawe nyene abamenga ari branché mukubwa nyene yitahuye asa neza bon amahasa kenshi agisanga bakora ibintu bisa bambara ibintu bisa même si muri abafo jumeaux kuko we n'umukobwa nta buntu mufise umuhuriye ko sinzi nka ingene tuvuga ingene twiyemera okay donc mwese murabiyemeza mvumu mariyemera nyene ukwiwe Olegue yemera mu biki grand sœur ni bukuru yitwa bukuru canke ujya sindabizi ujya ni apariyo njumva je ndiyemera ukwanje mu vy'iwanje nyende urwego rusumba izindi nzego honorary mva harimo ibintu byinshi cyane ego ariko hari gihe usanga umuntu yemera kandi ashaka kwiyemera ko ashaka kuba ndi umujournaliste mwiza aribona ugasanga ngenda vyiyemeramwo Olegue nawe yemera mu biki jewe ndiyemera ko ndi umu artiste ashoboye ndavyiyumvamo kandi bindimo yes uri umu artiste ashoboye kura ko wasoye indirimbo zibiri zikajya hit niho waciye ubona ko uri urwego nyine rusumba izindi oya kuvana kera tunamye ntamba no mu gutamba nabona ati ndabona bitankwiriye camvuga ati reka nje muri music niho mbona yuko nokora ibintu bikaja ahabona cyane gusumba gutamba hama nkuko wabivuze Olegue ndumuhungu rero ndumukobwa j'ai 20 ans mbaka nyine wansanze hama ndumunyeshure ngiye guheza uyu mwaka nawe niga mu Kinindo IPA hari abantu benshi batazi no kuri umunyeshure batari bazi kuri umunyeshure babimenye ngira ngaha bayimenye no kwa Andre oya afite bari bazi ngira ko wahejeje kujya kwa Andre oya just na bwaheze hariho gusa n'abari bazi yuko ijya delegation nayikoze nkiheza gutabura zya uniforme nkomeje ishure kumbe just na bwaheze biyaje vyagwanye ko n'ibintu by'iwanje birasarisha afite abantu benshi niho bibajije ko wahejeje kora kujya kuntu bavuga ati iya ndirimbo cyayisuye kora ko yahejeje amashuri niyo mpamvu gira ikoze ibintu habijyanye kwekira kuzina n'ibintu kiri ku ishuri rero bizagufasha bijya yari juste nyene nashaka kwerekana ibintu bero amashuri abantu batazi juste en train de kuri gouvernement bacambwira rero tu vérité n'est pas bonne à dire kandi je mva sinarinzi yuko byo kwega ibintu by'imico n'akanga by'igihugu je nabikoze muga ati music si création seulement mais mbaciye babirefu
wabonye agasho twarakariye na Landry kimisi tari mikenya ijya ni university cyo gituma no muri rya doctor nabona ndakwitanzwa wacumbaza ati kubera ko bwambere wari délégué général ubu waje nka doctor umva igituma nagize doctor nabona ko karindi grade iri nkwiye noza risumba délégué général kubera ko waciye muri university kubera no muri doctor ingene itangura mvuga oh no nje nka doctor nararonse diri mpejeje kubosa hahandi nararonse diri umva ndi doctor mpejeje kubosa hara twako turiga nko Landry avuga ati ni muri university donc bisigura ngo umuntu ataraca hariya muri university ntabararo nka doctor aja hona yitupare oya bashara student nyene basanzwe nikiye kintu wize cyane kurusha ikindi hari yanye muri university yahari kumusaga utari bwige ngaha muri quartier nke mu buzima busanzwe okay kamwe ikintu nize hariya nize kugira ico nubaha umukobwa hari ibintu bita bya gouvernement ibintu by'imico n'akaranga by'igihugu ivyo ndabikuririsha abantu mutama jewe aho sinegera narabonye mba nabonye n'ibindi bintu andi fate nk'udufuti twadukora twana tujana ari mba ntarinze mba nize byinshi cyane cyo gituma abarinzi ubona ngaha bareke bigira ivyo bigira vuba barabaterura barindiye voilà waje nka doctor uvuze ko ushaka gukingira imico n'akaranga by'igihugu muri doctor nta bintu birimo bibona byohungabanya kora ko waze baraduma commentaire avuze ati uyu mupeti nane ntiyumva arasubiriye kandi ngura bibona bakobwa genre bwe ibintu by'ibishinge by'ikira yibona genre nta hantu bihuriye n'akaranga oya bijya n'ibintu bisanzwe afite nkuko ivuze hari abantu badasobanukirwa cyane amajambo ari muri doctor kora ko sinzi nimba d'abord kugira wandike indirimbo bifatagireka nabo twara ko harimwo amajambo amwe kugira atahure urinda gusuzuma nka 10 fois kugira ushe gutahura meaning y'ivyo yashitse kuririmba nkaya banza umbwire kwanza umwanya ufata kugira wandike indirimbo ndakubwira okay biravana gusijya doctor nari narayanditse natangwe kwiyumvira nkiri muri prison menda yandika mvuyeyo hama ndabanza ndibaza ku ishure kwanza gatoya kwera premier trimestre nari mfunzwe deuxième trimestre na troisième niho naciye niga byasha bisaba nkore cyane banze nikawusha umuziki kuko umuziki urabandanya nzoce ndakora muri vacances mena nico gituma nabahaye umuziki muri vacances nyene kandi umva ndanababwira yuko ntazosubira kubanyoteza ubu ni fresh cyane kandi n'ubundi ugiye umwaka wa nyuma ariho usaba kwiga cyane oya nta kibazo ni kwiga cyane gusa urumva sico kimwe nijya premier trimestre namaze mfunzwe umva ni igihe kinini cyane meya umva handi ubutonda narugira kwandika si minota ngahe ugakompoza ama clip ukayituruna vendredi samedi dimanche kubishaka ubana n'abavyeyi bawe gahanye donc waravuze ko mama wari wo muntu wa mbere wo mufana wa mbere office indirimbo Dr d'abord warayimwumvishije imbere yo kwisohora narayimwumvishije yavuze ati nkimwumvisha hoje yavuze ati none kumengo urakaze ngati ndakaze nye cyangwa gusa ndamwitanga ama video nye ndayimwereka vuga ati si fresh tu mina ona ni mujisho niko mama wararenze na warakaze wese murakazi wanyu twe turakaze genre canke harimo ibintu bimwe atagira atahurangira ngo yumvise nyene beat ikaze irenze rayo na video ikaze amavuga ati ni po urakaze urarenze byose yumvise ari top nkabijya bya pretorico papela yavuga ati none tiwe nzi ko yiga systeme mu cyongereza canke na français ukabuyizi none ivyo wabyize he uzavuga n'ibintu utazi bikunanire kwiexprima mu bantu ugati ivyo je ndabizi pretorico na kavire gatonya kari mu Mexique haryoshe kurira amahera nico gituma muri rya doctor harimo ni after job pretorico papela fane green ko yubro dolosiment sabide aho muri pretorico niho nifuza umunsi na samahera kuzoyarira nico gituma twari no muri boate nyane juste nyene kwiholasha ndi soko abantu benshi bari barindiriye kumva ico bisigura pretorico pretorico yesu we ngiye guseba ariko ndabana ndabitswe pretorico ari kavire ko muri Mexique ariko ibindi bikurikira j'avais aucune idée. Okay. Donc bisigura genre ko ari hano tuza kugira amahera no waronka amafaranga. Mva nahifuza tu haratesa nk'ujya twumva zamaye mu beach. Soit tuje kuri partie ya kabiri ya ndirimbo. Ahantu washoye kuvugamwo abartiste babiri dukunda kandi twemera bakera. Jana uvuga ko abantu benshi bavuze ati O.L.G arubahuka gute yiwahutse Sadbi yakubaka na Fizzo kubenshanger abagore. Wewe warumvise mwo mu Fizzo canke mu Musatu? Amazina yabo gashani tuyazi bon turayazi kuko je aho ngeza gutahura
ndazi ko hari abandi batanabitahuye wavuze ati Desire ehe Berenice Karume ndazura umushapu ehe Edite Desire ehe Berenice Karume ndazura umushapu ehe Edite jewe ndakaze ego nawe no muntu abazi yaramvise abuvuza bariho none savide rero umuntu ikintu zose yumviriye azocanza akarikira abantu bose bitwa uko aca kuramo ngo nukwera kanaka je Desire nabisiguye yahora ari umuntu atuzana imikate hajya hariyo Brangerie niwe akunda kutuzana imikate gusa yaraduze yakunda kumbwira ati uzomuririmbye Karume nawe yari umuntu w'umukozi wacu twari dufise tukiba ahantu mu quartier navuze yari umukozi wacu Bernice ndafise umukuzi ne yitwa uko Edite nawe yari umu maîtresse wacu muri primaire hamurumva je bice bitwirana n'ivyo vy'amazina yabo civyo ntumbaze wabampama yari promotion yabo donc byaratubiranye ntabwo wari wibapanze kubasha mu ndirimbo yawe none umuntu yitwa Desire naca ndarikuramwo ngo nikora bifite umusani kubera ngo ninaka aha afite ndeni baza ko abantu benshi bari bajije ko waririmbye basani bacu kumbe wirimbye abakozi banyu oya je naririmbye ana dufate nka Karume yari umukozi wacu bari abakozi bacu usanga bifite byonzi bw'abakunda ingoma avuga ati we peti uzo umusitare nimba nategerezwa kubavuga muri iyo ndirimbo aha ari ku gatumba avuga ati wa mupeti biriko biraza aha ari ndabizi najyari twa turavugana namwe nukiyamera kuri mikashi waramubwiye ko yamuvumishije yarayumvise mapema sana kuma radio ziravuga hose akumavuga ati Karume ni jewe tuzomurondera tumuba turangira ahantu hari nawe tumuvumisha turondere Karume nzoguha contact ziyo ko mu musange ku gatumba Desire nawe si hajya kuri Brangerie so guys nibaza ko iwe niba duhaye umuco twe twakira version ya nyene indirimbo maybe abantu kura ko tutahura ibyo tweretse ngo bibiri hafi tutakora arimbye abastar bacu mais version yawe niyo cyatwemera ko ni dushaka guhaririza soit ibindi waririmbye genre ndabivuge komenga birakakaye nindapinga nindapinga muzane ngaho rushinge ndarugendana ndamujombe ndamusugumi dawa makasawe musama Dr. wasani mimi ukitaka dawa ndodili zangu hivi none ivyo bintu bashaka kudusigurira urushinge wavuze nige dushonesha impuzu canke nirugya rusho n'ibirato canke nirugya urushinge go kwa muganga n'urushinguruwe none bandanye uvuga inshinguzi numve ko baruri mu muri jewe inshinge nzi ni yizo shatu hari go kwa muganga no afite jego nibaje ntagonzi sikora ko byarancanze mpamvu ndakubajije usigura ugushingwa ariko wavuze nindapinga genre aze umujombe kwanza umujombe megagoro tugoro wo gufumuvuga wase umucumite oya namucumite ucumengo ni ibintu nyene basi ni terme yambangukiye kumujomba nyene umva kujomba nyene umva juste gucumita umengo harimo inziko sivyo aho gucumita nico cyoroshe gucumita ni gucumita me kujomba urumva ubujombe okay dusigure naco uwo mujomba urushinge rumeze gute genre canke uwo mujomba yagwaye iki canke uwo mujombe riki canke uwo jomba nde kubera abapinzi umva mimi Dr. wa wasani sivyo umva nimba gwaye haraza nka mujomba urushinge urumva muzane ngaho urushinge je ndarugendana mimi ni Dr. umudokta yemera urushinga rugendana okay hama uko yumvira oya je ndiko ndagaragaza gutahura ibyo uri kuravuga okay uwo mujomba genre uri umudokta w'abasani abasani nansuri ndi nindapinga muzane nga urushinge ndarugendana ndamujombe mpake asabe msama safidire jewe umva ni kumuvura kujya navuze umva none umuntu umuvuye cyasaba ikigongwe yole oya ni kumujomba neza kavyumva ndiko ndagerageza kugira ntahure neza mpaka asabe msama ko abasani bubu ntibumva umengo sinzi nimba bacomura umugira uvuye muri Kongo ntumbaze ifare yuko ubajomba apana rimwe umujombe makavuga ati bro I'm full nduzuye uranjomvye fresh aho rero nshasha kuvuga genre abasani bubu bagwaye iyihe ngwara kuri wewe kuburyo nihe ngwara ubona bagwaye washobora kubavura ko wavuze kuri rwego rusumba izindi bisigura ngo izindi ngiranzegura urazibona zukurekeranira hafi bagwaye iyihe ngwara ubona bashobora kubavura nka doctor uvuze kuri doctor w'abasani urumva jewe umva sinaje kuvuga ibintu nigiye ivyo narabyize n'ubumenyi ni talent fils urumva
nzenda kasuye ni mama jisho arakubona nta kibazo ndamurokariza sindi urwego nanje nje ndamutoza urushinge nasikiye iyo ni talent mfise yo kubona nyene ibintu biri dufate vinyegeje ingene umuziki wa Buja Flava aho hengamiye nanje mvuga ati jewe kambe nka doctor hama basani bafise ingwara mu bintu bigiye bitandukanye sabidire mvuze ingwara ngira ucubitahura basi si kuvuga ingwara komtel izizo kwa muganga ndavyumva ngene si ingwara za malaria bwabo burya ni ingwara ahubwo harimo na SIDA z'abasani gusa nyene mu muziki za corona zose ziruzuye nakubwira umustar umwe agwaye corona mu muziki namukubwira reka ntabe oya mutubwire deja abantu babumvise ko dufite umustar agwaye ndamvuge muvuge turamurindi muvuge hari abantu bararindire bashaka kumva umusana gwaye O.L.G corona n'umugera si ingwara si malaria corona irandukira bisigura ngo umuntu agwaye corona fo kumugendera kure ngene je ndabigenza okay nkubye kwa corona twumvise n'umugera bararimbye indirimbo zo kuwikingira zo kututsa ifare yuko rero nawe uzomwumvira he muri iyo ndirimbo yo kugwanya ico kiza uco bitahura ndibaza bisigura ngo uri kura mwitegurira sawa kumutorera virus age ni antivirus ego nawe oya je nanje sinoroshe no sinshobora kumvana ngahari oya sibyo nshatse kuvuga uvuze ngo ndamutorere ngo virus uvuze virus navuze antivirus oya wanje uvuga virus kwanza oya jisho urazi ko je umaze kunkurako kenshi uyu musagezweho O.L.G je navuze virus mugace ni tuvuga ko antivirus donc uyo wateye skata vraiment yinziza oya je navuze talent navuze talent uriya talent ngira chukua mzigo numutija akajama kamukurije kuri jisho big up bro kurakora fresh ntashaka kumubona tajiju bana ibintu zata jisho baragukoreye ibyo ndazi ko utabikunda soit O.L.G yaje nk'umudokteur w'aba artiste deja ofise indirimbo zibiri zabaye hit indirimbo yawe doctor nibaza ko igisohoka yacizana izana vibe ahantu hose no mu diaspora abantu bari nga mu Burundi uriyumvira ko uzoguma kuri umurindi nyene canke hazogekora hari igihe umuntu azana hit azana umuriro haize iminsi mike yego zbana buf aguye hasi aguye down bishimaze gushikira artiste benshi wewe uko wipanga tugira ntuzoshobora kuva kuri iyo hit ico kintu nico nemereye abantu abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi b'iwanje sivyo sinzosubira umva kubanyoteza ngira barantawenda umunyeshure urumva nubu ndemeye kubandanya ntabanyoteza kandi kwishura urumva ni gukora cyane urumva sinobabwiye ati umunsi n'isaha gusa nshobora kubanyoteza je nzobona ati harakenewe yuko ndabaye ikindi kintu hama ndabatemwe kandi ibintu bizoguma bigenda fresh tuvyizere tu donc nzoguma dutamwe ibintu ego nzoguma nabahaye imizigo waravuze hari interview yakoranye na Landry yakubajije ati hari nka Sadbi canke Fizzo baramutse bashatse umuntu akuririmbira ngo refrain ngo umuntu otora muri babiri tuvuga ko ngo muri bo nta numwe otora nta korabo zabo bushaka none banzurindire nawe none abo bantu babiri mu banza kuvuga mwese mwababonye oya afeti ni kure kari we yavuze nashaka je mvuge abandi sivyo aba artiste bose en general bavuze ko atama korabo ushaka nabo nyine ntibakurondere wabona ko wikwijuri wenye navuze ati ubu jewe siko je ntabwo niyemera sivyo mugabo je ntawe ngora mugana nanje sinkeneye ungora tusisumbuana mimi niko na travail personnel sindabona ntiharageraho ntangura kwimvira by'amakorabo nizo mbona zo bari nka zo hanze y'igihugu kuko izo ngaha ziguma ari kujya nyene ziguma hanyina muri ya Bujumbura yacu n'ubwa Burundi bwacu uriye turacakeneye kumenyekana hanze turungana n'amamarché yo hanze nkuko twumva batumiye banaka none tugumye twiyahuriye ku makorabo zo ngaha nyene tugume twicaye nyene donc we ngaho bamaze gufatisha hasigaye kusohoka hanze oya je ndacakora nawe nakubwiye ndafatisha nawe n'urugwego gufatisha ivyo nivyo wanje nje niyizi nubu ushobora kumva nakoranye na Chris Brown canke Yesu n'ujya nsi umuntu akomeye cyane kurana na Yesu ngira ngo mukorana imizi yose
ya turagendana gusa turagendana mu bintu turakorana indirimbo. Okay. Nakunda soma commentaire ya doctor hari umuntu yavuze ngo niga uri like uri nka 69 Burundi. Umuntu akugereranyije na 69 no mu rapper tuzi azwi agezweho cyane muri USA mu munyamerika ariko nyine ameze nk'umusazi urabibona afise amarangi ngira nk'igihomejera ku mutwe afise amenyo afise amatatuwaje yano ku maso ngira no ndani ngira mu maso hari amatatuwaje umuntu akugereranyije na 69 wowe ubifata gute? Ivyo nivyo yiwe nivyo yabona ivyo nivyo yabona nyine basi ikintu ukuntu yongereranya n'umuntu kandi ni fresh ni fresh nimbangira gusa nuko gusa wowe wavuze ijambo tuvuga ati ngo umuntu w'umusazi umva sabedere je ndumusazi oya Jesse afite sije nakugereranyije na 69 ahubwo narikunda dekriva 69 narikunda dekriva yesu we urakurikira TikTok yiwe je ndibaza ntasara arakomeye kuko abasazi arakomeye nyene gusa hari abantu bakora ibintu nyine sanga biri bizarre cyane biri too much urabibona ugaca babafata nyene nk'abantu bari cyo kintu uvuze umva rero 69 gusa arashaka kwigira ibintu vy'ikivoye ukuntu nyene si ariko we nta bintu vy'ikivoye gira oya je ni ibintu professionnel tu donc nawe nyene bishaka kuba biri professionnel mugata bitameze nk'ikivoye sawa bitabibona nzobikora ibiki apana ibintu vy'ikivoyo yaje je nzobikora none we ndakubaza mu bavoyo nshiramo je sinagushaka mu bavoyo vraiment none wumva ngira umuntu yibaza ko je ndumuvoyo nzobikora bimuve mu mutwe nivyo nashaka kuvuga. Okay. Olegue indirimbo ikurikira iyi azi bifise vibe iyi izoba genre urana ibuzanye doctor kandi irumvikana ko ni indirimbo ya lisanse gusohoka nyine nk'umuntu nyine avuye hari haboro mu mpimba ubunye iko wamaze gusora doctor wasuye kugaruka kuri ego ubunye indirimbo izo bikurikira izo bifise vibe meze gute? Okay. Indirimbo ikurikira umva ndabivuze rusanga ndiko ndavuga indirimbo ingene ipanze ivyo nama surprise you and aya mugabo asha antukana na doctor wayivuze before yuko isohoka. Yeah, nayivuze ryari? Igame isohoka yarandi ntiyari bwasohoke. Yeah. Good. Gusa hagiye twe tumaze no guturna. Cyo gituma byiza ni kuvuga ikintu namaze kubona tunaje ingene yagenze nkavuga ibintu ndi d'accord yabyo. Siko gusa umva ibintu ndafise ibintu byinshi mu mutwe kandi vuba cyane ndiko ndabitegura ku nzogerageza nkore video iri professionnel gusumba ijyana code yego. Donc bisigura ko ubu tugira turonke igikwa gikomeye par rapport ya doctor Olegue nashaka ndakubaza ikibazo d'abord before yuko ukiri umwana hari gihe umuntu abakiri umwana akibona muri kintu impano akiri mu bebe canke akiri umwana muto wa 2 ans 3 ans 4 ans ushaka kuri 10 ans ukiri umwana wari ubona waratangura kuntu byo kuririmba genre vy'ubu mumba nabikunda kuririmba gusa ntibyanyorohera nagenda n'abantu bakunda gutamba bice biba ngombwa ko ntamba nyene kuko navuga nkine kuja hana abantu bambona nkatamba navyumvamo gusa ndatangura kuza ndatera ama playback kijya gihe ba 90 baririmba zije za El Capitaine kuri 7 Spider Chibitoki journée yabaye muri 2013 nararirimbye za Frank General 80 mbe mukundiki zeze sinaziririmba gusa muri 2016 ndatamba ama reverse muri KOR amarageraho rero snoke avuga ati bro wowe nkoreraga cover k'indirimbo yitwa Zigzag ama munyuma nabona ati bro we nta kunone no supporting indirimbo imwe ukayikora naho kerekana abantu kuzi kuririmba kuko ndakubona mu ikintu gikomeye cyane amarandi donc snoke niwe yabonye mwo impano yawe imbere y'abandi ko bayibona umva yaravuga ati bro we nshaka tu nawe ushire ahabona tanayi wawe wowe mbwira bimeze gute tegura indirimbo amatori noti ndayikora tori noti kuri support ya snoke bimwe hama ndakurikiza za delegation general n'izindi bon Olegue arafise umukopine ico kibazo je ivyo sinkunda n'abantu babimbaza okay bas okay ntayi dafise ko afise umukopine dafise umukopine okay before yuko ubu mu star warigeze kudira umukobwa aragutera ibonjo ngira ivy'ubwana muri primaire nyene iyo mukobwa uramwibu oya nk'ivyo mfuye kuvuga ndibaza muri primaire hari ibintu byinshi ntibuka ko navuye mu mpimbo umutwe umeze nk'uri format natanguye
kwiyumvira bushasha gusa ndibaza mu bwana ivyo ntibibura kujya kugwana mukire mugaje kuva dufate ngize ubwenge ivyo sindigera. Bon video twarabonye video wasohoye wakunda gusura video na audio ego audio na audio video icyarimwe urafise abantu bagufashije baguha support mu buryo bw'amafaranga kuri ko turatwo bitoroshe gukora video na audio nga mu Burundi bisaba uburyo bwinshi benshi baba bafite abantu bafashije wowe ni umuryango ufasha ngo urafise abantu bo hanze bagufasha. Okay jewe ndafise abantu bamfasha ndafise premièrement abaparami wanje. Okay ndafise nabandi umwe canke babiri shobora kuba baranterereye ku bintu bigiye bitandukanye kugira umuziki doctor usohoke ugende neza cyane. Anavugamo the Super Mario Baroteri big up from Canada na K Mucho ahari ti big up mbere n'abandi ifo ko mushigikira kuko mfise ibintu byinshi mu mutwe ifare yuko je Baroteri mega ndamuzi Baroteri ndibaza sawa ujya oya ntacho uvuze nta kibazo si fresh tu biva ku muntu akavuga ati kandi nta byo bumubwiye oya aravuga ati bro wowe nkashe ku kuboko kwiwanje je ndakubona ntaco ariko muco gihe babizi ko at least ufise projet yikura uri kurakora babizi ko kenera no gukora none bwiye je nshaka kuranka 2 million je kuri pari wanje fise abavyeyi mfise iki oya je sino yabona menda kendera video iri plus de 5 millions. Urumva donc ya video yatwa irarenza 5 millions ijya iri muri 5 millions kuduga gusa ayonze atari musi 5 millions. Oui vyayiboro kwa n'ibishiti 5 millions ujya muduga wonye support ujya ni 2 millions je narushe mu madolari ufite umuzungu abamukinindo. Jesus Christ ahubwo entre nshanda kuba zigiye mpunzi z'aba doctor bikoresho by'abaganga wabikuye he umvirize haya nuzobona umuntu ariko ariyemera ngo arafise impamvu je gituma ni rwego murarire kuko nyene ubu ibintu byose byarahindutse ubu na gan urayigura gan ijya dufate zijya z'abaganga ziye nyene usanga ari nkama dufate bazambuye ziri nko muri poubelle ugiye kubwira umuntu abijejwe ivyo akubwira ati bro aucune service gratuit urumva urapeya ndakaye gapus kajya nararishe ijya deko nagize muri bijya bitaro nararishe amataburiya hari abartiste babiri batatu navuga ko mu ko baraduga baduze cyane hariho Berry Music na nyine nyampinga with design muri ababiri ninde wemera subiramo hari abartiste babiri navuga ko bariko baraduga cyane kurusha abandi mu bariko mu upcoming hariho Berry Music yaririmvye Melana hakaba na Wiz Design yaririmvye Nyampinga muri ababiri ninde wemera utubwiye impamvu mwemera. Je abantu mukambenda nabumvise je numvise mbere izina ry'umukobwa sindi umukobwa wowe Melana Melana n'indirimbo bakora neza mu Burundi cyane mu bindi bihugu ushaka tuzo n'abarundi cinagira uvuze kujya navuze ati je nikeneye ama collab avuye hanze. Yes afa sinavuze abo mukorana collab oya navuze ninde wemera umwe yaririmbye Nyampinga undi yaririmbye Mela baby Melana undi yaririmbye Nyampinga n'indirimbo ntazuze oya je ntabyo nzi from cyane ibyo bakora aba DJ ngura muzi DJ Feedback ngo ape ntawo nigeme ndamwumva kandi birirwa barasangira. Oya none ugo mubanyemeze ko nguvu jabo bantu je nagira jo mumerana nagirana umukobwa je ibyo je ntabyo nzi from. Okay ariko basi at least urakende kubamenya abo ho baranze bategeza ko bakuzi ndibaza ibyo biramaze kuri bakuzi gukora ku rwego ni sawa je imbabanzi ibyo biramaze kuri jeyo ibindi navyo je ntabyo sha délégué général n'ugwego. Guys reka ndamushimiye bon d'abord wakoze kutwakira iwanyu umuramutse mama uramutse abavyi bose uramutse na grand sœur wawe twamubonye atubonye nabandi bose bye bye kandi shimira bakunze Silent Vibes unabasezeye bagiye kugira subscribe wawe kuri Silent Vibes no kuri O.L.G kuri YouTube. Entre temps O.L.G ijya YouTube yawe ni nshasha ya mbere ngo barayivye. Ya mbere yarabaye pirate nyene. Amarezo yanje yose natanguye bushasha.
yaba IG ibintu byose nibishasha hajyo. Okay, donc bagufollowing kuri Instagram ni O.L.G Olegue. Oh. No. Wesha. Na WhatsApp ni nyene, na nyene nisha. WhatsApp yawe. Hagina arafise na TikTok. Na nyene O.L.G Olegue na Twitter na Facebook page. Donc mu following na YouTube channel gwiwe ni nshasha mba bisaba ko mugenda kugira ama subscribe kugira ngo iyi ndirimbo izoze muyiteguriye donc ibintu nk'ivyo onye. So Olegue, merci beaucoup. Nanje ndabashimiye nkuko na sinzi ngeno bivuga nkuko twakoranye neza. Ni nkuko nanje muzombangukira ni nabatumako. Murabinyemere? Turavyemeye imbere y'amakungu. Yego cyane. Ariko kandi igiswahili ngo chance kandi wararimbye igiswahili naye bagiye kubaza impamvu rimba ibintu utazi kuvuga. Igiswahili bijya navuze bijya ndabizi n'ibintu nyene bisanzwe mukunywe mukule. We hauna kipaji. Ivyo ni ibintu bisanzwe nyene. Umva mukule mukunywe musilipe. Mukunywe mukule musilipe. Nilibifanya pasikosi mutasilike. Biratahuritse mba n'utuntu tworoshe. Yaro gusa zese mbanzi capacity office muri Swahili hari igihe usanga bya biswahili byo muri Tanzania ugasanga birimo amateri magoye meje nzi utuntu dusanzwe nyene uko nganyene mwisite uko fresh nakona ehana mu podo nakuyara eko atwe kuntu ukabuze gato ngwanuke oya vyavre unakuyara eko nene ntivyumvika umva urakuzuye ko ni fresh. Reka ndabashimire cyane nibaza ko yari mwakibonye nari kumwe na Olegue bamutazira délégué général yaravuyeho ubu naho ni doctor muganga yindi zoza nkiri mvuga nkindura amazina indirimbo yawe ukwiza niko izina rihinduka. Okay, reka ndagushimiye ndabashimira cyane mukore subscribe mu dufollowing kuri Instagram ya Sound Vibes nanje mu following no kuri Twitter ni Sound Vibes na Facebook page guys. Foko mugenda kugira like kuri Facebook page. Foko dukwita abantu 15000 bon ni 20000 abamukozi maze gukora like akaba abone ni 14000 n'abandi. Foko bakwira 15000 sivyo none. Ndabashimira ndayibutsa kuraba indirimbo AB Mark yitwa Fine Girl mu artiste mu diaspora USA yitwa AB Mark ari muri lebo yitwa Dabodi afite indirimbo yitwa Fine Girl mu following nawe nyene tuteze imbere aba artiste baba diaspora umunsi ndiko ndabayereka uyu ikindi genzo bereka uwundi sivyo natwa ko bari kure turashaka ko tubasanga hafi nkuko tubasanga hafi kuko turabere kure mugende murabamenya ko musana bo nibaza bazoze mumaze kubamenya sivyo none ko nabo nabi watch. So guys, thank you, peace. I'm gonna show you what to do. Rendezvous, dinner for two. Baby, you are the one for sure. I'ma give you all my love, try to give you everything. Oh my chérie, yeah, anything for my chérie, yeah. Rendezvous, dinner for two. Baby, you are the one for